turavugana kuki uno munsi turavugana ku mwembe. Umwembe ni kimwe mu byo tugenda tubabwira. Umwembe uri mu bwoko bw'ivyamwa. Twarigeze rero kuba tubabwira ibiribwa, ibifungurwa. Rero n'ivyamwa n'ibifungurwa, ariko ivyamwa hariho ivyo banunuza, hariho ivyo barya nyene babanje kuziga nk'amavoka, imihwi, n'imyembe nyene hariho iyo baziga, canke hariho umwembe wamura ugaca urya. Rero vyinshi mu vyamwa ntabwo ushirako umunyu, naho rimwe rimwe uzosanga kw'ivoka bashirako umunyu, canke ku mwembe nyene mpora mbona bashirako umunyu ku mwembe uteze, ariko siko biba bimeze. Ubwoko bw'imyembe ni bwinshi. Uno munsi rero turagenda tubabwira imyembe, narirya muri iki gihe imyembe iriko iraboneka cyane ku isoko. Ubu bisa nuko ari mu kera kayo. Rero turahera ku mwembe. Mbega umwembe ni iki? Umwembe rero dusanzwe tuzi ko ari umwembe nyene mu Kirundi, ariko mu Gifaransa ni mange, mu Congereza ni mango, canke mu Gifaransa ni mangier. Mangier ni giti, mange ni camwa. Urumva biratandukanye. Rero umwembe niwo rero tugiye kuvuga ko uno mwanya w'isaha yose. Rero imyembe, duhereye kuri ahantu imyembe yaje ituruka, ni nkuko bakubwira bati kuva kare narindi ikigazi nticyahora mu Burundi. Ibigazi bagaca bakubwira yuko ibi bigazi byava ahandi hantu, bagaca bakubwira yuko mu Burundi hahozeho ibijumbu n'ibindi. Rero imyembe nayo mu Burundi ntiyahoraho, ariko ifise aho ituruka. Nukuvuga buri gitegwa cyose, byaba ibitunguru, byaba ivyamwa, amapapayi n'ibindi, ntabwo byose byahoze mu Burundi, ahubwo baragenda bakabizana bakabikwiza mu bihugu bijanye n'ingene, bijanye n'aho bimera. Nukuvuga nk'ibimera ahantu hashushe, ivyamwa iki biba ahantu hashushe niho babitera, canke ibiba ku misozi miremire ahantu nk'icayi n'ibindi. Nk'icayi ntiwokizana mu gisagara ahantu hashushe ngo bikunde, kuko turazi yuko gisanzwe kiba ahantu hakirurutse hakanye. Rero umwembe rero ufise aho waje uturuka. Bavuga ko ari ku mugabane wa Aziya y'amaja epfo, ugerageje kugenda ku nkengera z'Ubuhindi, ego hamwe na Birmani, cyo kimwe na Bangladesh. Aho rero niho bagiye babona imyembe kuva kare itarakwiragira ku isi. Rero icyo gihe imyembe yarahavuye, bavuga yuko yahabaye imyaka imbere. Inyuma nako ufatiye kuri kwivuka rya Yesu, bafata kurenga inyuma yaho imyaka 4,000. Urumva yuko imyembe yabayeho kuva kera, yari isanzwe ihari. Mugabo urashobora guca usanga mu Burundi yadushikiriye itevye, kuko murabizi kuva kare indege zitarahaba, iki bwato ntabwo byari kudushikira. Barindiriye ibyo bihe nyene mu kinjana ca 18 gutyo. Uca wumva rero yuko kuva mu kinjana ca 1, kuva mu mwaka wa mbere Yesu avutse kugera muri no myaka y'ikinjana ca 18, 17, 19 habaho ibintu vy'indege n'ubwato n'ibindi. Uca wumva rero yuko imyembe yadushikiriye itevye cyane. Rero ibyo twari dusanzwe tumenyereye n'ibijyanye byaba byimeza mu mashamba, inkere n'ibindi. Mugabo twarabonye ko hariho inkere zindi izi bagenda bakoramwo amaji, bakoramwo inzoga, imivinyu n'ibindi.
murumva yuko hariho byinshi byagiye biva hanze gushira ko za nkerere dusanzwe twiyamurira mu mashamba. Rero n'umwembe rero murumva rero yuko wabayeho kuva kera. Rero wagiye kwira mu isi yose, urashika no muri Afrika biciye mu Barabu mu kinjana ca 16. Hanyuma imyembe iragenda muri Amerika ijanywe n'Abaportugal, Abaportugais, abantu bava mu gihugu ca Portugal. Ico gihe bayijanayo bagiye kurondera amasibo bamwo, bya bindi bavuga découverte du monde. Bavuga ko Amerika yatanguye kuba ivumbugwa n'abo muri Portugal, no kuvuga abantu ba mbere bagiye bava ku mugabane wa Europe bagenda ku mugabane wa Amerika. Ntibisigura rero ko muri Amerika atabantu bari bariyo, ahubwo bari bariyo mugabo baciye bagenda bahasanga, bongera baranabakoloniza, barabakoresha ibikorwa byinshi nyene. Muca mwumva rero yuko umwembe wagiye uragenda mu bihugu byinshi, uhereye muri ibi bice by'inkengera z'Ubuhindi na Birmani na Bangladesh nk'uko twabibabwiye. Muca mwumva rero yuko umwembe atari uwejo, ahubwo umwembe uramvye. Ikintu burya kitagira akamaro, burya abantu ntibaheza ngo baciteho ngo kigere kure. Bijya vyose ubona byakwiye isi yose, harimo imiceri, hakabamwo n'ibindi bintu byinshi byagiye birakwira ku isi yose, ugasanga birahari, nuko baba babona bifise akamaro. Burya ibitegwa byose bifise akamaro, baragwiza imivyaro yavyo ikamanyisha. Ubwoko bw'imyembe ntabwo twobusigura bwose ngo tubuheze, kuko mu Kirundi nyene nta majambo amazina nako y'imyembe twogenda turonka. Mugabo mu Gifaransa ho canke no mu zindi ndimi hari imyembe yitwa Tommy, hari imyembe yitwa Atkins, hariho imyembe yitwa Austin, hariho imyembe yitwa Kent, hariho imyembe yitwa Haden, hakabaho imyembe yitwa Kate. Rero hakabamwo n'iyindi bita Jury, hariho yitwa Basinac, hariho yitwa Pomme. Nyene imyembe ngira ishobora kuba igomba kumera nka pome. Muramaze kubona yuko hari imyembe imeze nk'isongoye, uri umenga indani urimwo amazi, umwembe wota w'amazi. Hakaba n'umwembe nyene wumutse. Urumva imyembe iri kwishi. Hakaba n'imyembe indani umenga irimwo utuntu tw'utuntuze kujya kuntu usemuye usigaza mu menyo utuntu tw'udusharita nyene gutyo, ugaca usanga imyembe iri ubwoko bwishi. Hariho imyembe yitwa Basinac nayivuze, hariho yitwa Namdok Mai, hariho n'iyindi myinshi bita Tommy Atkins nayivuze, Austin. Ivya Kate baca bavuga ingene bimeze. Uca usanga rero mu yadushikiriye mu Burundi tuyifise, mugabo tukayobegwa amazina yayo. Ego hakaba imyembe yitwa Amelie, Manila, n'imyembe myinshi cyane, hari n'itadushikira. Burya mu Burundi hariho ibitegwa bitigeze bidushikira, muzobona ku bucupa. Wagomba ukaraba ku bucupa bumwe bugenda budushikira bw'imiti y'ingaburo, ibi bahora bakubwira ngo vya nitri A, nitri B, nitri D. Ukunda gusanga mu ma business amwe ibi bakubwira vya mushroom. Nako mushroom mu Burundi zirahari, ni vya bizino basanzwe barima, usanga bihari, mugabo byinshi ntabwo tugenda tubibona. Hariho byinshi rero usanga byama muri Aziya bitaradushikira mu Burundi. Biboneka reko mu Burundi n'ubundi mu gisata cy'uburimyi hariho ibindi bitegwa leta yari kwiye kuzana, hanyuma bigaheza bikageragezwa mu Burundi, bakaraba yuko nabyo biheza bikamera.
kuko burya igiterwa kiraharara ahantu. Uko uteye ibigori mu myaka 5 ahantu uguma uyitera uko umwaka uguma ubitera uko umwaka ugize, uko umwaka uje biratinda bikahaharuruka. Muramaze kubona ibitoke, muramaze kubona imyumbati yuko igitoki ca mbere ushobora guca kinini ya hanyuma kujya kigenda kirashamika utwana nako imivyaro ku ruhande hagenda haza utuntu duto duto. Nico gituma rero bakunda guca bavuga yuko twari dukwiye gutera imivyaro irobanuye, kuko mu gihe itarobanuye twa tuntu duto duto nyene nitwo duheza tugaca tuza turakura buke buke gutyo. No mu bitungwa nuko nyene, mu gihe ushaka yuko ibitungwa byanyu bigwira mugerageza kurondera bishasha. Nukuvuga no mu burimyi abantu bategeza kurondera bishasha, ari bigori vyahahora bakaraba ibindi nk'ibiba muri Uganda, Congo, Kenya n'ahandi. Ubwoko urumva baba bafise ubwoko bwinshi, hanyuma nabwo bakabuzana bakagerageza gutyo. N'imyembe rero hariho imyembe usanga yaramaze guharuruka mu Burundi, ugasanga uwo mwembe witwa Manila mu Burundi ntawurigeruza. Rero urumva ko leta canke ibibindi bigo bijejwe kugwiza ibifungurwa canke ibiterwa yuko biba bifise igikorwa kininiya buri mwaka, bakavuga bati buri mwaka turiko turagerageza ibiterwa vyitwa gutya, bikora uku, bigenda gutya. Hanyuma ugasanga n'abarundi barahaboneyeho akoyoko kadasanzwe, kuko isi igenda ihindagurika igaheza ikajana n'ibindi bigenda ari bishasha bitarahamenyera, ugaca usanga birimbutse cyane. Rero umwembe uno musi niwo turiko dukomeze ku mwembe. Rero uko ngene umwembe usanzwe umeze nivyo tugomba tuvuge. Akamaro turaza kuvuga akamaro k'amababi, bishishwa canke ibibindi. Ego, kuko umwembe wa nyawo urawuzi yuko kenshi dukunda kurya umwembe kariya kantu k'indani, inyama muri rusangi. Umwembe urafise igishishwa ukongera ukagira n'inyama duheza tukakira umubiri wawo, hanyuma tukabonamo n'ikibuto. Muri rusangi rero bari batubwiye yuko umwembe kugira ngo uwurye neza ukwiye kuwoza hanyuma ukawujyana n'igishishwa. Muca mwumva rero yuko bisabwa umwembe mushasha, umwembe utaranyankabirana, umwembe utaricwa n'izuba. Muri rusangi umwembe mwiza si wa mwembe barinda kuziga. Burya baramutse baziga umwembe biboneka ko baba bawamuye utarera. Umwembe weze nico kimwe n'ivoka ryeze, uryamuye ejo usanga ryahiye. Umwembe nawo uwamuye uwo munsi usanga ejo wabenje cyane. Cyo kimwe n'imihwi y'ibitoke, igihe ugiciye iyo ceze cyane inyuma y'iminsi 2-3 usanga cyatanguye guhinduka nyene gisha. Uca mumva rero yuko biba ari ibintu biryoshe. Rero turavuga cyane ku kamaro kanini rero kibi uno munsi. Rero imyembe n'ibibabi byayo rero bikaba bifitiye akamaro kanini umubiri wacu. Kurya imyembe ihiye ico kimwe n'imbuto zayo bigira akamaro gatandukanye, harimo kuba habamwo igabanya ry'urugero rw'isukari mu maraso, hakongera hakaba ubushakashatsi bwigeze kuba bwakorewe ku bantu bafise umubyibuho urenze, umwe bavuga yuko ukabije, bwagaragaje ko iyo
barya imyembe ihiye, ya myembe twababwira imeze neza, pana ya myembe bazize ya yindi babanje kwinginga kugira ngo ishe. Imyembe myiza ihiye, muzobona igitoki ciza cy'umuhwi iyo kimeze neza bagiciye ceze kiba gisa neza. N'imyembe yahiye utiriwe uragorana urayibona. Bigabanyiriza rero isukari abantu nubwo bataba baratakaje n'ibiro, biragabanya n'isukari naho batoba batakaje n'ibiro. Muca mwumva rero ko kurya umwembe ari igitangaza ku muntu. Rero kubayirya bafise ibiro rero bigereranye, no kuvuga kubarya imyembe bafise ibiro bigereranye, imyembe iraheza ikabafasha kugira isukari iringaniye. Imyembe rero ikaba ifasha umubiri w'umuntu gukora neza, ikanawurinda zimwe mu ngwara. Kubera ko imyembe ikize cyane mu butare bwa bundi bita magnesium canke potassium, ndetse ikaba inifisemo yonyene sodium nkeya, bituma imbuto nziza bituma iba imbuto nziza mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Kandi iyo niyo ndwara ikomeye izwi ikunda kubangamira ubuzima bw'umutima w'umuntu muri rusange, nk'uko bisobanurwa ku rubuga rwitwa https utuburungu tubiri uturongo tubiri turambitse wazitatu akaburungu therapete akaburungu kome. Kuri urwo rubuga rero kandi baravuga ko imyembe igira akamaro gakomeye mu gutuma ubwonko bukora neza, kuko irakize kuri vitamine B ya gatandatu ndetse n'izindi vitamine B zikaba zifasha ubwonko gukora akazi kabwo neza no gufasha umuntu guhorana akanyamuneza akanasinzira neza. Mu bintu bituma umuntu agwara, mu bintu bituma umuntu abura isaganirizo ry'ingene abaho, harabaho kudasinzira neza. Kudasinzira neza rero kenshi bakunda kuvuga ngo nama stress. Iyo ufise stress y'ikintu ntabwo uheza ngo usinzire neza, ni mpaka gihere. Rero umaze iminsi myinshi udasinziriye naho haca haziramwo n'izindi ndwara muca mubyumva. Ariko izi vitamine B dusanga mu mwembe zifasha ubwonko gukora neza. Ego rero bigaca bifasha n'umuntu kuba ahorana akanyamuneza, bigatuma anasinzira neza. Nukuvuga ivyamwa bimwe bimwe nka byose, mu gihe ukunda ivyamwa naho byoba bizimvye, hariho ikintu uba usumbije umuntu atabyakira. Twagiye tunahanurira cyane ku badamu bibungenze yuko ivyamwa bogenda babikunda, kandi ivyamwa bakarya ivyamwa by'ubwoko bwose. Icyo udakuye mu mwembe ukagikura mu mabungo, ukagikura mu ipapayi, ukagikura hehe mu ivoka, ukagikura mu mucungwe, ukagikura no mu bindi. Bigasaba rero yuko bya bindi duhora tuvuga n'ibirungo, muramaze kumva yuko hari ibirungo bya curcuma, hakabamwo n'ibindi birungo muramaze kubibona ku masoko. Ivyo birungo rero navyo nyene biraheza bikabafasha kugira ngo mugire amagara meza. Ariko kugira ibirungo naho rero birasaba yuko umuntu agira ibirungo bikeya. Imyembe rero kandi ifasha mu gukumira ibibazo byo guhuma
muca mwumva rero yuko ibibazo byo guhuma biba bitewe n'imyaka abantu baba bagezemwo, ariko hariho ibitandukanye nabyo. Ibi bibazo byo guhuma hariho ibibazo bitera abana. None ntimurumva yuko hariho abana bavuka batabona, n'ahari bake barabaho. Ikibazo rero kiba catumye umwana avuka atabona nta urakimenya uretse docteur. Aho naho nitwaronka akanya twobabaza. Mugabo kenshi hariho igihe bagaruka bavuga yuko ni kuba tutafunguye ivyamwa, kuba tutagize imfunguro nyene ikwiye, bya bindi bavuga harima complet, mu gihe umuntu aba yibungenze ugaca usanga canke umuntu afise, sinumva ingene nobibasigurira neza, afise kameremere ko mu miryango, akameremere ko mu miryango, ugasanga wewe ingwara uvukanye wayikuye kuri sogokuru, sogokuru ayikura kuri se wiwe, nawe uyikuye kuri papa wawe, nawe uyihereje umwana wawe. Urumva biri kubiri. Hariho ibintu byo mu miryango ibyo mpejeje kubabwira, hakaba n'ibindi biterwa no kungene wifashe nabi mu vyerekeranye no gufungura. Abandi rero bagaca bakubwira ngo urumva wahuye n'impemu mbi gutyo, icyo gihe bagutwara mu nda. Ariko siyanse yerekana yuko umuntu ari icyo afungura. Umuntu atambukira kuco aba yihaye. Imodokari igendera ku gitoro, umuntu nawe agendera ku byo yihaye yafunguye. Kandi imodokari nayo nyene ntigendera ku gitoro gusa, irakenera amavuta, igakenera amazi, igakenera koroherezwa, igakenera kuvidurwa, igakenera n'ibindi byinshi kugira ngo imodoka uyibone ngaho ari dori gutyo. Si ibintu biba byoroshe. Nico gituma umuntu akeneye nawe kujya, agakenera kuyisiga kugira ntagadukiye, agakenera ibintu byiza nka kujya bagirira imodokari. Agace kamwe gusa kankiritse k'umuntu cyo kimwe n'agace kamwe k'imodokari kankiritse, naho goba urutsinga rumwe rurayibuza kugenda. N'akarorero, imodokari ni nini ariko igira urutsinga bakoranya kurundi kugira yake. Uciye usanga izo nsinga nazo ku muntu arizo zituma baho. N'akarorero, ugaca usanga iyo mitsi ituma ubaho yankiritse. Wumva washobora kugira ubuzima bwiza gute? Icyo bisaba rero nuko umuntu kugira ngo agire umubiri mwiza, agire indani heza, indani mu mutima, indani mu bwonko, indani mu nda, mu gitigu, mu mafyigo, mu mushishito no mu bindi ibihimba by'irondoka gutyo, kugira ngo uri umuntu yiteze akabebe, yiteze yuko azobyara. Muramaze kubona yuko umuntu atabyara yuko agira ikibazo, akiruka ngaho hirya no hino akaja kwa muganga. Muca mubona yuko buri gihimba cyose kiba gikeneye entretien, noneho gikenewe kuvugururwa. Muga umuntu nawe nta kivugurura ibihimba byiwe. Baramutse bavuga ngo bagomba bagutere nk'ifyigo nk'akarorero, naho nyene urabaho ariko ntusubira kumera nk'uko byari bimeze. Ariyo mpamvu rero tukubwira tuti muntu we witondere ibi bintu dufungura, witondere ibi bintu tunywa, kuko ibi bintu rimwe iyo biriko birankiriza umuntu n'umuryango urashikirwa. Dufate ko ari umupapa akunda kuboregwa, icyo gihe hagukura iyo myanda, iyo micafu iba yagiye mu nda ikagumayo, ikagira ante mu kujya wa mwembe turiko turakubwira ngaha, mu kujya imihwi,
amakaroti kugira bimugarukanire ya mafibre, bimugarukanire iki, ugaca usanga n'ubundi birangiye ibyo bintu ntabyo arose. Rero bya bintu birankirika bikagenda bikankiriza umushishito, bikankiriza igitigu. Igitigu murabizi ko arico cyakira by'ibiyoga n'ibiki, eka noneho buri kintu cyose unyoye n'ibyo ufunguye igitigu byose ngira bishobora kuba bica mu gitigu cyane, n'amazi nkeka ariyaca, kuko igitigu kiba kijejwe igikorwa kininiya. Ariyo mpamvu cankirika n'ingoga. Abantu bagenda rero bihereza ibintu bitemegwa bagerageze babigabanye, kuko kubw'izina ry'imiryango, kubw'izina ry'abana, umugore, umuryango wa hafi yawe n'umuryango wa kure yawe uraheza ugashikirwa. Umwana iyo abaye imfuvyi kubera umubyeyi yankiritse, hari n'igihe arererwa mu muryango wa kure atari umuryango wa hafi, canke iyo urwaye ukagira ibibazo. Niyo mpamvu rero twari dukwiye kurya ivyamwa tutirirwa turabaza n'ibindi, kuko dusanzwe tuzi ko ari vyiza. Ariko hano kuri radio uhuru tugenda tubabwira kimwe kimwe, tubabwira akamaro kacu. Wakiriye umwembe uno munsi, ejo ukarya umucungwe, hirya y'ejo haza ukarya umutakafero, canke ukarya amakaroti canke ibindi, amafenesi biki. Uca usanga bya bintu tugiye dukenera byose biza byungurana. Mu gifaransa bavyita gukompleta. Ivyo bita ibifungurwa bikwiye, aliment complet. Ivyo byose rero ugaheza ukabyihereza, ugaca usanga ufise amagara meza. Kwa kungene umwana avuka atabona, avuka afise cya kibazo cyo kuzoba mugufiya, igikuri, canke bya bibazo byo kuzovuka ameze nk'abandi, ugasanga umutwe wiwe canke yagize mu ruhorihori hamwe arakabebe usanga haguma hadakomeye, ugaca usanga amaze igihe kinini cyane hatarakomera. Ico gihe uca umenya yuko bitameze neza, cyangwa uruhorihori ugasanga rugera mu ruhanga gutyo. Uca umenya yuko bitaba byoroshe mu bintu twagiye twihereza, haba mu buzima bwacu tutaratwara iyo mbanyi, haba no mu buzima tugezemo tuyifise, ugaca usanga ibyo bintu byaje. Canke ukavuga uti none ko ibintu nabyihereje kubera iki byaje. Hariho ibintu bavuga byiki amaka, no kuvuga ibintu bigenda biza gake. Mu gifaransa bavyita cas particulier, bikaza ariko ntabwo biba ari byinshi mu gihe uba wakiriye za mfungurwa ziremye, ziri complet, zimeze neza. Rero twababwiye ko umwembe kandi unafasha no gukumira ibibazo byo guhuma bitewe n'imyaka ubugezemo. Ushobora guhumukira ukiri umwana muto, uzosanga abana b'imyaka 5, 6 batangura muri maternelle bambara amarori, ukihweza bikakugora gutahura. Burya muri rusangi sinzi ko murabona inka canke umwagazi w'intama, noneho n'umwana w'umuntu ingene usanga akiri muto afise uruhu, urukoba, canke usanga ari mwiza cyane. None ni ukuvuga nta bintu byinshi by'ibiyoga, nta bintu byinshi by'ibifungurwa bimwankiriza barihereza, abakiri muzima muri rusangi. Ariko ugaca usanga nakayoya kama kwa muganga, ugaca usanga n'umwana wundi yambaye amarori, ugaca usanga ageze ku myaka 15 ibibazo byaramaze kumufata. Noneho bya bibazo bigatangura kumwankiriza ya maserire, agaca agenda uko, ugasanga ku myaka 20, 30 noneho yashaje gusumba umuntu w'imyaka 70 yifashe neza.
mushe mwumva rero yuko kwifata neza kuva ukiri mutoya birakugirira akamaro. Tangura rero ry'imyembe hakiri kare. Izo mbuto rero z'imyembe, ibibuto by'imyembe, canke umwembe nyene n'ubundi n'imbuto canke icamwa, ziranagira n'akamaro gakomeye mu kurinda ubuzima bw'umutima w'umuntu. Burya mu miti batuzanira rimwe rimwe ntuzosanga bashize ko ibyo bagiye bayikoramwo kenshi, muga hari igihe bayishirako kuri etikete canke kuri kataloge ziri indani. Murabona akantuzeye cane cane burya bubuwate ububogisi burya bazanamwo imiti yo kwa muganga, barashiramwo etikete canke kataloge yerekana ingene uwufata n'ibiwukoze n'iki. Aha wozusanga hariyo n'imiti tugura ikozwe mu bibuto by'imyembe, mugabo twebwe ino iwacu ugasanga umwembe nyene turawuta kubera ntituramenya ingene bawurya uryoshe. Rero nico gituma bakubwira izo mbuto ziranagira n'akamaro kadakomeye cane cane ku bantu bagwaye umutima, kuko biragabanya ibinure bibi bimwe vya cholesterol, bikanagabanya umuvuduko w'amaraso uri hejuru, ndetse bikanarinda indwara ziterwa no kuba umutima udakora neza. Muca mwumva rero ko bwa bundi ibibuto by'imyembe birimwo mu miti bagenda bakora igabanya iyi cholesterol iba yarenze. Umubiri rero ugizwe na cholesterol itegeza kuba ihari, canke isukari naho nyene umubiri utegeza kuba uyifise. Igabanutse ku rugero rwa nyago umubiri ukenera uragwara. Isukari iduze ku rugero umubiri wari ukeneye naho nyene uragwara. Rero ni cholesterol niko imeze mu by'umutima. Umutima ibipimo biduze cholesterol yaduze. Rero baca bagutera insuline, nazo ziba zirimwo ibinyabutabire bituma haba harimwo ibituma ya cholesterol iba yazamutse. Kwa kundi nyene bakubwira ngo umutima wazamutse, biharuro byaduze iki bigabanuke. Muca mwumva rero yuko biba bikaze. Hanyuma bagaca bakubwira bati hariho bimwe bimwe mu bituma umutima uza, kandi biza gutandukanye. Hariho kugwara umutima harimwo vya bindi vy'amastress, canke ukagwara umutima bivanye n'ivyo ufungura, bivana n'umuntu. Rero ikiba gikenewe muri ivyo, urumva uca ukenera impanuro zo kwa muganga. Abantu benshi muri iki gihe, sinovuga ivyo ari vyo, ariko muri iki gihe murabona ko abantu benshi bagwara, kandi benshi muramaze kuba mubabona ibintu bimwe bimwe bagenda bihereza usanga ari vyinshi. Rero vyasaba rero yuko nimba ubyihereza udashobora kubiheba nk'itabi n'ibiki, yuko wakira umwembe, ukakira amapapayi, ukakira n'ibindi mu vyamwa, imihwi, eka noneho ukabirya gutandukanye, mugabo ukaguma ubyihereza. Kenshi rero biragenda bikoza mu nda, bikahagira neza, bigatuma ibindi uza kwihereza hanyuma bigenda neza. Imyembe rero iraheza ikagufasha kwirinda kanseri zimwe zimwe. Kanseri ni nyinshi ubu zifata abantu, zirarenze. Kanseri zo mu bwonko, mu muhogo, kanseri zigenda zifata ibihimba bimwe bimwe, ugasanga nk'ubu kanseri yo mu mara, ukumva ngo kanseri yo mu nsogi, ukumva kanseri yo mu magufa, kanseri yo kwibere. Ni ibintu uno munsi tudashobora guhunga. Rero kugira ngo basi ugerageze uvuga uti nzofuma ingwara kanseri, basi hariho byinshi nikingiye. Vyagusaba rero yuko utonwa inzoga zikaze, izi zirimo ibi bintu bigenda bituma umuntu atamererwa neza,
ukabyirinda. Mu gishingo cy'uko unyotewe ukanywa amazi, kandi amazi wayamenyereye byose murabizi ko biva mu bwenge, biva mu kwiyumvira, biraza. Ariko waragiye uranwa buri munsi ukaborerwa, buri munsi ugenda wankiriza igitigu, none ugiye wumva cya gitigu cyagwaye kanseri, worira. Urumva niyo mpamvu rero buri muntu izi mpanuro zo gufungura ivyamwa, nuko ivyamwa nka vyose twagiye tubabwira, nuko bagenda batubwira yuko bigenda bigabanya ibi vy'amakanseri, amaprostate, ibi vy'amantuzeye, ibi vy'ivumbuka ry'umurindi, byo kuduza, byo kugabanya cholesterol, bya binure bibi, gutyo ugaca usanga rero birameze neza mu gihe tugenda twihereza ivyamwa. Rero kanseri, ibi vyama kanseri y'ibere ku bagore, ibyo eka noneho n'ibintu byinshi biba birimo n'ibindi byitwa amabeta carotene aba ari mu myembe, bigenda bifasha umuntu. Kubera umubiri w'umuntu twababwiye yuko ntawo ugereranya n'ibindi bintu, kubera umuntu n'umuntu. Mugabo imodoka kwayo irakwereka yuko n'agatara gatoyi, akantu kose imodoka yafishije hajya kuri taburo, utegereza kuca ugenda ukagenda ku mufundi. Ariko twebwiye twumvise akantu nyene k'igicuro, akantu kababara, uzosanga n'abantu bake baja ku mufundi, ni ukuvuga kwa dogiteri, bakamubaza bati none ga dogiteri, je mfise igicuro ahantu, ugasanga birangiye utagiye. Muga imodoka nayo barayijana kugira ngo ntibate hasi. N'ubuzima rero bwasaba yuko buri gihe cyose ugize ikibazo yuko ugenda kwa muganga, cyo kimwe na mekanisiye kujya ku imodokari. Icyo gihe hariho abantu benshi duheza tukagenda ibintu byararenze, niho handi uzoca usanga bakubwiye ngo heba umunyu, heba amavuta, heba iki. Rero nico gituma tubabwira yuko ivyamwa mwotangura kubifata hakiri kare nyene, kuko ibihe bigenda bihinduka. Imyembe yigiramwo ubutare bwa fer. Ubwo buryo rero iyo umuntu ajya iyo myembe, ajya iyo fer, bikamurinda kubura ubwo butare, kuko kububura bituma umuntu agira ikibazo ca anemi. Anemi rero si kindi, ni ikibazo cyo kubura amaraso. Iki kibazo rero kirarangwa no mu bana bakiri bato, wabukuze, wabugeze hagati ku myaka 50 gutyo, wabukivuka, bivana rero n'ingene iki cyunyunyu fer kiba cabuze. Ku mwana kubura icyunyunyu fer, muca mwumva rero yuko aba yakibuze mu maberebere kwa nyina. Ariyo mpamvu byasaba yuko nyina w'umwana yinanata, akihereza ubuyi n'amata, akagomba kayanwa n'ahazimvye, amata nyene y'inka akaba ari wayanwa, hanyuma umwana nawe akamuhereza amata ahinguwe n'umubiri, agafata buri kimwe. Imihwi nayige, najya imyembe nayige nayo, kugira ngo umwana ntagire icyo kibazo cyo kubura bimwe muri nkenerwa. Kimwe rero mu kubura bimwe muri nkenerwa nivyo bituma umwana avuka nk'abandi. Muramaze kumva ingene babivuga ngo umwana wanje yavutse nk'abandi, avuka tubona akomeye, afise umutwe mutoya. Muramaze kubyumva? Hanyuma twagiye tubona umutwe utera uduga. Abenshi rero bagaca bakubwira bati rimwe mu buzima tuba dufise, Imana iraza ikadutereka ku isi.
ntushobora kuvuga ngo nari kuvukira aha, nari kuvukira aho biri. Oya, Imana iguha inzira nyinshi zo kubibamo, ariko naho iyo hageze yuko wubaka urwawe kuba ari uguhitamo kwawe. Byasaba rero yuko nimba ubyara umwana umwe, nimba ubyara 5, wategerezwa kuba uzi ukuntu bizogenda, kuko iyo umwana amaze kugwa mu mporero zo kubura umwembe, uca wumva rero yuko hari n'igihe Imana ivuga iti none ko yababyaye none birabuze. Rimwe dushobora gutakambira Imana, Mana dufashe, ego irabikora, mugabo hariho igihe uca umenga byabuze. Ibintu ku Mana ntibiba byabuze, ahubwo bisaba gukora cyane. Umenya yuko ubyaye umwana utegeza gukora cyane, umenya yuko ubyaye 2 hoho ushobora no kurirarako, 5 hoho ni kibazo. Haba hariko kuja ku ishure kugira nte n'ibindi. Mu gico nariko ndavuga nuko ibi byo kubura ikicunyunyu gituma umuntu abura amaraso. Umviriza ubuza amaraso nk'umwaka wose. Amaraso yari normal, ayo wategezwa kuba umubiri ufise ntuyashikana, ibiro ntubishikana. Uci bimaramo nk'imyaka 10, ukuje ubuzi ibiro amaraso ntakwiye. Mu myaka 10 hariho ingwara iba iriko iriyarika muri wewe, iyo ngwara ikagera guturika inyuma y'imyaka 15. Nico gituma rero ibi byo kuvuga ngo naka yavyaye go kubyara sawa, ariko hariho no guca uheza ugakurikirana umwana wawe kugira ngo ntaza gware kare. Rero ntivyasaba rero yuko umuntu abura icyo afungura, niko Imana yategekanirije umuntu, kandi murazi gufungura ibyamwa byahereye kare kera Imana igitangura kurema abantu. Biboneka ko ibyamwa burya yatanguye kubirema kugira ngo mubone, kugira ngo tubone yuko ari byo twategezwa gushira imbere. Navyo kubera bizivye, murabona ko tujya dufata ibifungurwa gusumba ibyamwa. Rero kuri ya projet, kuko kugira mariage canke kubyara rimwe iba ari nka projet. Ufise projet ya mariage ki hariho ibiza nyene ubirimwo, hariho n'ibindi bigira wabiteguye. Utegeza rero kumva yuko umwana atogwa mu mporero yawe, ahubwo umwana kenshi murazi yuko umwana akura. Umwana atangura guca ubwenge neza, akabona iyo ari karaja ku myaka 15, 18 ho urumva uca umubwira uti Mana je ahubwo ngaburira nanje, ugaca uduga. Ariko kuva ku myaka 1, kuva ku busa ukimufata mu nda, wategeza guca rero utangura kurya ivyamwa ukarya byose uhereye ku mwembe. Rero yifere rero twababwiye yuko birinda umuntu kubura bwa butare. Ubutare nabwo bugatuma hataboneka ikintu bitanemi, kubura amaraso, kirangwa no kubura amaraso ahagije. Kuba rero imyembe yigiramo vitamine A na C bituma ifasha abantu kwirinda gusaza imburagihe. Murumva kujya ivyamwa ni hahandi uzosanga umuntu w'imyaka 70 uwo mugereranya n'umuntu w'imyaka 30. Ugasanga umwana ari kumwe na nyina, rimwe ugasanga nyina ugasanga ni watagase. Kubera iki? Igihe uwo akiri umukobwa canke akiri umwigeme, yashobora kuba ari kumwe n'abavyeyi biwe bamwitayeho kuva kirakana. Rero bica bituma akura afise ubuzima bwiza. No kuvuga mu buco bwiwe nta byinshi byigeze vyankirika. Hageze ko kuvyara akenye, ugaca usanga umwana ahubwo niwe mu bihe vyiwe batariko barafungura neza. Nico gituma uzobona umwana na nyina womenga bahako kungana uravye ku busaza canke gukura. Nayo ubundi nta mwana yongana na nyina. Uko umwana yogenda akura niko nyina wobona ko ashaje.
nayo ubundi uravuga uti none uwo mwana ni gwawe. Rero urumva gufungura ivyamwa ni bya bindi nyene ya vitamine A na C bituma bifasha umuntu kwirinda gusaza imburagihe. Muca mwumva rero yuko rero bidasanzwe ibi tuba turiko turababwira by'ivyamwa muri iki kiganiro c'amagara meza kuri twese ntitwigunze. Mu kanya rero turabandanya iki kiganiro mu kanya gato.
turakomeza rero n'ikiganiro cacu, turakomeza ikiganiro cacu. Twagiye tubabwiye yuko mu myembe haba harimo vitamine A na C bituma ifasha abantu kwirinda gusaza imburagihe. Ubu naho rero kubera beta carotene zirimwo, iyo beta carotene ikabiboneka mu myembe, kandi ivyo bikaba bituma iba urubuto rwiza mu kongera abantu ubudahangagwa bw'umubiri, umuntu ntagwaragurike. Burya ikintu kigutuma utagwaragurika warukiye kucumva, kuko iyo umuntu umwe agwaye mu muryango, cyane cyane umupapa, dukunda gufatira ku bapapa kubera hari igihe ukunda gusanga umupapa nyine ari rwo rugo agaca agwara, agaca agenda nko muri kwa Karede akamarayo nk'imyaka 2, 3, 4, 5. Uca usanga abana bahevye ku mashuri, abana baronze barashonje gutyo n'akarorero. Rero ikintu niwumva ikintu kizokurinda kugwara, ikintu kikurinda gusaza imburagihe, ico kintu uze ucakire kuko kiba gifise akamaro kadasanzwe. Imyembe rero ikabifasha inzira ya bya bintu byo kugubwa neza kumushishito, kuko iba yigiramwo ico bita omega 3. Iyi omega 3 na omega ya 6, omega ya 3 nako na omega ya 6 ikaba yigiramwo n'amazi, kandi amazi akaba arimwo nico bita fibre n'ibindi vyitwa antioxidant. Ivyo vyose bikaba bifasha igogorwa neza, igogorwa rigenda neza, nukuvuga kugubwa. Urubuga rero rwitwa https utuburungu 2 uturongo dukitse 2 food@ndtv.com. bavuga ko ibibabi by'imyembe byafasha mu kugenzura diabete. Ibibabi rero by'ibiti by'umwembe byigiramwo ivyitwa anthocyanidin, bikaba bifasha no kuvura diabete iyo igitangura. Muraba wumvise umwembe, hanyuma muntuze ku mababi y'ipapayi nayo murazi ko bayavuga yuko nayo avura igitigu. Muca mwumva rero yuko burya